Tanzania iriko iraberamwo imigumuko kugira ngo barabe ingene bashobora gushika mu Burundi. Abatangaza cane ziya ntambara zo muri Kongo ku rugero runini cane gusumba abandi ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda. Donc abanyarwanda nibo batangaza cane ziya ntambara zariko zibera cyangwa ziko zanabera muri Kongo. Narabyerekanye ingene igisirikare cy'u Burundi cyari cyatanze imisi 10 gisaba yuko inyeshamba zisanzwe ziri muri kajya gace zatwigwaneho bashobora kuba boshira ibigwanisho hasi abumva yuko badakeneye kuguma arabagwanya biremere mu byukuri ku birindiro by'abawazarendo na FRDC kandi abawazarendo barapfuye amafoto aragira yuko umurundi wa murashi yahunze hamushuka kandi ngo umurundi gakomeje ko riho nyabwoko ngo vira tombe ngo vira ngo intambara yahabaye ngo bayifashe ngo vira ifiswe ngo ninyeshamba igihugu ca Tanzania carabimye inzira nubwo baremye imigumuko muri Tanzania ntabwo bariko bareregwa kanatsinda Tanzania n'u Burundi ibyo baramaze kubicikanda twari rusanzwe tuzi yuko mu Kirundi bavuga ko ibuye riserutse ritabaricisha isuku. Kagame ataraba umukuru w'igihugu izi ntambara zari zihari sivyo Kagame nubwo yuko Gakeye canke mwiriwe bariko baradukurikirana muri mwanya bivanye naho muherereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke se hanze y'igihugu. Ni MC Benta nko musanze bimenyereye ndi kumwe n'umusasanguzi muri studio zacu. Reka ndamuha ikaze kugira ngo ashobore kuturamukiriza abariko baradukurikirana. Karibu cyane bwana musasanguzi. Ego murakoze kumikaze hano deja amaze kwa muhira. Reka ndamutse bariko baradukurikirana amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ego urashobora kuri baramusa mugabo nawe atazi ko uyambo ni sante sawa. Bajemeze neza meze neza. Nubwo umubindi ushira uvyimvye cenda komeye kabisa. Ni vyiza cyane. Yes reka twibandanyirize rero murazi neza ko iyo turi kumwe n'umusasanguzi muri studio zacu ni byinshi twatuze kumubaza ariko bwana umusasanguzi ntarakubaza hari abantu byo bagize imisi bambaza. Kubera iki muvuga ku makuru ya Kongo ya Tanzania yo mu Rwanda mutavuga ku makuru y'u Burundi kandi tuzi yuko umutekano w'u Burundi usa n'uri kuragiramirwa bukebuke bivuga kwiki hari abantu bagize imisi bakubaza mugabo utarambaza umbaze kwanza. Yego naragira kukubaza ibyatumye twitara. Okay uragize neza. Icambere cyo twomenyesha abadukurikiranye kubw'ico kibazo cawe impamvu abantu barayizi kandi ntabwo tuvuga amakuru ya Kongo gusa canke ya Tanzania gusa umusanzwe twebwe turiko tuvuga amakuru ya karere. Dutangaza ibyabaye mu karere imigambi ibiriko yategurirwa akarere ku mpande zose kandi n'u Burundi turabuvuga ko cane turabuvuga ko kuko turerekana biba biriko bibatagidi ku Burundi turavuga biba biriko birabera mu Burundi imigambi mibisha ibiri ku Burundi. Ahubwo uragize n'ikintu nanyibutsa buriya u Burundi turinzwe n'Imana abandi turinzwe n'Imana ego Imana ica mu bantu yaradufashije iraduha igisirikare novuga kiri formidable inguvu z'igisirikare cacu wanashika nizo ntege nke z'ibindi bisirikare kenshi twaduhanganye kwako twebwe inguvu z'igisirikare cacu zishingiye cyane ku butandukane bw'amoko yabo. No kuvuga ni igisirikare kirimwo amoko yose mugabo hageze kurinda umutekano w'igihugu ntabwo baba bakiri abahutu abatutsi abatwa baba bari abarundi. Haniho nizo nguvu niho inguvu z'abarundi ziri. Ikindi kandi novuga nuko nabene igihugu b'abarundi iyo hageze kuvugira igihugu cyangwa kugwanira igihugu toujours twibuka iby'amoko inyuma yo kudefanda igihugu cacu. Ni byiza rero yuko tuguma tugavye kuko
nkuko babivuze umutekano w'igihugu cacu ni mwiza mugabo nkamwe twose amaraga turashobora gutosekara narijya tumaze imisi twumva yuko Tanzania iriko iraberamwo imigumuko kugira ngo barabe ingene bashobora gushika mu Burundi. Ikindi kandi nyamukuru wanashaka novuga cibituma tuvuga cyane Kongo, Tanzania, u Rwanda, u Burundi tubuze na mugake nuko ziya ntambara ziri muri Kongo mu by'ukuri zasotera kugira gute kwinjira mu Burundi. Ziya ntambara ziri muri Kongo zasotera kwinjira mu Burundi kukaba nkako warabona ko abatangaza cyane ziya ntambara zo muri Kongo ku rugero runini cyane gusumba abandi ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda. Donc abanyarwanda nibo batangaza cyane ziya ntambara zariko zibera cyangwa ziko zanabera muri Kongo kandi uje banazitangazamo wanashaka ntibavuga ngo inyeshamba byagenze uko oya bavuga ngo inyeshamba zihejeje ibi zica zitandukira u Burundi. Ese ho bari kuberiki ngo rero ngo abarundi benshi bafise ubwoba ngo bariko bimvira guhunga intambara ziri muri Kongo bagaca bashaka kwerekana yuko mu Burundi naho nyene kagiye kuba ubajuti impamvu babivuga nivyo nyene nakubwiye nivyo bituma nako tugo turavuga nyene tubivugira hayi. Sinzi ko mwakunze gukurikirana abasirikare b'u Rwanda wanashaka ODB intambara cyangwa natangura bo bavuga ngo aho ndibuka umugenerali ari aho yereka akoresha inama ayidoga ngo ngabene gihugu b'u Rwanda ngo muri ko murasengera ngo ingabo zanyu ngo intambara ngihagarare muri ko murasaba Imana nabi ni kubera ko nkamwe intambara yohagarara abasirikare banyu akazi ko bagahetse ahubwo ni musenga Imana intambara zibe nyinshi cyane ngo ati mugabo tuje kubiraka hirya ntizidusange hano iwacu mu Rwanda. Niyo mpamvu akarimi bakagumije muri Kongo barungitse abasirikare bafata umuheto n'akarimi baca bakarungika hariya muri Kongo. Wibuke kandi yuko iyo ukoze hasi uba wibukije imbwa kwiruka neza cyane. Barakoze hasi baja muri Kongo ntako cyo tubasangayo kubera ko twari tuzi yuko bashatse kuzunguruka muri Kongo baratinya Burundi bibirazo ntibashobora guca ku mupaka canke kwinjira directement ngo barasa Burundi barabutinya bashatse kuzunguruka bizoze byitwa ukundi natwe duca tuja muri Kongo igisirikare cyacu kijayo bahurirayo barasekanirayo abafata ba mikrofone yabo bagiye muri Kongo ntako dufata mikrofone tubasangayo turasekanirayo icira match unire uro muri Kongo twarabamenye twarabamesha muri Kongo bazungutse muri Tanzania naho twabaye ubuje kubasanga muri Tanzania naho nyene kugira ngo intambara tuzisange yo ziri twarabigiye ko ico kintu se biza kugwanira muhiri wanyu se biza kugwanira mu nzu mbugwabo rwaniye mu nzu televiziyo ushobora kuyimena canke ukagwa ku mwana akagira ikibazo ubwo rero natwe tubasanga iyo abatwaye intambara muri Kongo twabasanzeyo Tanzania twabasanzeyo kizire ko baza ku Burundi kizire sone sense rayivuze baje ku Burundi nako tuja hehe mu Rwanda. Donc ni match nire turanekana twebwe ntitubasomboroza ntitubasotora no turareka bagatangura hama twagira iki twadefanda kumbere baye ngombwa natwe tugashiramwo kamwe nuko rero bimeze. Niyo mpamvu rero akenshi umva twavuze muri Kongo nuko byo bitangaza makuru biba byatakiye Kongo kandi ubu abarundi benshi barakurikirana cyane amakuru ya geopolitique barakurikirana cyane. Niyo mpamvu aho ari niho tuyavugira kuko dukomeje kuvuga ngo gaha mu Burundi par exemple nimbe nakayagize accident twavuga ngo nakayagize accident yapfuye nimbe nakayagwaye twabona nakayagwaye toujours nuko tuko turarema ikirere kibi ku gihugu cyacu tuko donc abana makuru mabi tutagomba kuba tkuvuga no ku gihugu ko umuntu yagize isanganye ubwo nyene yagize isanganye nisanganye yagize ariko kumva ngo ngiyeshamba z'u Rwanda zarashe muri Kongo
umurundi haca avuga ati ubwo zarashe muri Kongo zisotera Burundi nako cha tuja inyeshamba zo zarashe muri Kongo mugabo abandi niyo bari umuriro bakije bace bawuzimye barawazimiza ko ibintu byasubiye kuja mu buryo urakoze cyane kuduha umuco kuri ico kintu urumva neza ko tutavuga ayabande yiwacu twayicayeko oya twe tuvuga byose neza cyane nabyo byiza gukora kuri hose cyane uri kuravuga ukuri abo bana musasango ndiko ndakurikirana ibimenyesha amakuru muko mugenda mutanga amakuru muko mugenda mutanga ku mbuga zanyu jewe se canke uwundi bataradukurikirana arashobora kwibaza ati eske musasango canke se uwo bakorana bashobora kuba bafise aho baryamira kuko muri misi ko turumva inkuru ziko zivuga yuko izi nyeshamba zoba zasubiye kandi zoba zivuga mu izina inyeshamba za RDF ego zoba zasubiye kandi gusotora aba wazalendo bo muri RDC yes kubera iki inkuru mutariko murayivuga ko kandi ari inkuru kiravugwa mu karere intambara ntabwo zigeze zihagarara muri Kongo intambara ntabwo zigeze zihagarara kandi ku mbuga zacu nta munsi tudashikiriza amakuru y'ibibera muri Kongo ahubwo gusa moi personnellement amaze iminsi ata mwanya mfise wo gutohoza amakuru ntaganira n'amantene dufise mugabo uwo dukorana ndazi ko yama yabikoze kandi akabikora neza kimwe gusa ico novuga havuba cyane muri Sud Kivu plus précisément mu misozi ya Fizi neza za Minembwe za Biraro mbiri za Rugezi za mu micungaro yaho niho no ushobora kuvuga ko habaye intambara habaye imigwano mu by'ukuri isa n'itari hasanzwe ngaho tutashuye kugira ico tuyivuze ko mu buryo novuga buramvuye kumbure nibaza ko ari naho bo washatse gukubita kuvugira neza cyane ubundi dusanzwe tuzi ko dufise abasirikare b'igihugu cyacu bari mu butumwa hajya mu gihugu kibanyi ca Kongo sivyo amakuru rero menshi tuyakurikirana cyane kubera ko tuzi ko tuafise igisirikare cyacu aha rero muri Fizi narabyerekanye ingene igisirikare cy'u Burundi cyari cyatanze imisi 10 igisaba yuko inyeshamba zisanzwe ziri muri kajya gace zatwigwaneho bashobora kuba boshira ibigwanisho hasi abumva yuko badakeneye kuguma arabagwanyi kuko bavuga ko hariho abatwa mu gisirikare ku nguvu imisi 10 yagiye kurangira amaze kwishikana mu by'ukuri abagwanyi batari munsi y'amajana 650 umva ko bari benshi inyuma yaho rero niho haciye haba imyigaragambyo ikozwe n'abenegihugu muri Minembwe biyamiriza yuko igisirikare cy'u Burundi cova ku butaka bwabo bacagiriza ko kiriko kirabicisha inzara gisambanya abahariya abenegihugu bahajya mugabe ikintu kiryoshe nuko muri bo nyene haci hadukundi mugwi uvyamiriza uvuga yuko abarundi nta kabi kabo ntiturumva village nimwe y'abanyamurenge bagize ko massacre donc ivyo rero abo bagiye mwibarabara kuvuga yani manipulation mu bisanzwe ni bamwe muri ziyanyeshamba babiteguye barabakoresha kuko babona yuko babageramiye bo inyuma yaho gato niho izinyeshamba nkuko ari bivuze zaci zigaba ibitero biremereye cyane zagaba ibitero biremereye mu by'ukuri ku birindiro by'abawazarendo na FRDC kandi abawazarendo barapfuye amafoto yaragaragaye sinovuga ngo hapfuye benshi cyane nkuko abandi benshi nkuko abantu babigagamishije ariko barapfuye ntawe hakuriza itamujya sivye kituma kukimenya ntawe hakuriza itamujya barapfuye amafoto yaragaragaye mugaba amafoto yagaragaye nta n'amafoto y'abagwanye barenga 5 yagaragaye wapi y'abapfuye amafoto yagiye habona n'amafoto ashika 3 n'amafoto 3 ivyo rero nivyo ibitangazamakuru byakujya Kanyaru byaci bifatira ko biradumisha ngo inyeshamba ngo zashoboye ngo kwivugana ngo abawazarendo ndetse bakambwe ko barenze n'akarimbi bavuga yuko ngo n'abarundi zabarashe bariruka baratibirindiro igitangaje nuko bagiye gutangaza yuko n'abarundi bataye ibirindiro
mugabo uwo munsi nyene baca bagaruka kandi kuvuga yuko ngo igisirikare cy'u Burundi ngo gikomeje ngo kwicisha inzara abanyamurenge. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora genocide mu Minembwe kandi bamaze gutangaza yuko bakirashe kiriruka kirahunga. Donc ibi rero ni ibintu birakeneye ko tuvyumviriza mugabo tukabishiramwe ubwenge kuko wowe ushobora kumbwira yuko umurundi wa murashi yahunze hamushobora kandi ngo umurundi gakomeje ko riho nyabwoko wa murashi yahunze. Ivyo nturumva ko bitaba bigize iki, bitaba bifise ishingiro. Hama kuvuga ko twebwe duhengama hibambewe kuko twebwe ikigwanisho dufise n'ukuri. Nico kigwanisho dufise n'ukuri. Tuvuga dukoresheje izi microphone hamwe n'izo kamera tubazi ko ziraturaba. Tubaye twohengama ntaho twari dutandukaniye nabyo bitangaza makuru byo hakujya ya Kanyaru. Bajya bobo sinovuga ko ari no mwitangaza makuru ahubwo ari muri propagande. Niyo hataba habaye intambara bajya bobo bararema intambara bakaja ku bitangaza makuru bakemeza ko intambara yabaye mu gace runaka hapfuye abarundi bangana uku abawazendo bangana uku atani intambara yigeze iba muri ako gace. Hano tanga uburorero kuva mu kwezi kwa kabiri baguma bavuga ngo Uvira tombe, Uvira ngo intambara yahabaye ngo bayifashe ngo Uvira ifiswe ngo n'inyeshamba z'u Rwanda. Mugabo kuva mu kwezi kwa kabiri nyine babiririmba nta muntu numwe w'inyeshamba arashika muri Uvira yambaye umwambaro wa gisirikare. Amaze kuhashika Sevre na ba infiltre barinjiyeyo umugabo nabo abinje kabisa ntibasohotse. Barabakozemo akazi koresha iyo mvugo ku buryo nabandi ubu basigaye batinya ko boshobora kuba bo kwinjira muri Uvira. Ari nayo mpamvu byaciye biba ngombwa yuko barabakongene bazunguruka. Bwabaye nk'urugendo rw'Abisirayeli. Abisirayeli rw'urugendo rw'imisi 14 ngo barugenza imyaka 40. Nabo kuva muri Kamanyora berekeza Uvira ni rugendo bo baroharura ka rugendo rw'amasaha. Mugabo kuva muri Fevrier gushika uyu munsi turi muri November amezi yabaye around 10. Mugabo ntibarashaka kwashika. Donc rwabaye nk'urugendo rw'Abisirayeli. Sinubwo Abisirayeli gusa ahubwo bobo baciye bahende n'igihugu. Baciye muri Tanzania kugira barabe ko baza guserukira muri Kongo inyuma. Binavyo byamaze kubatako amazi kuko igihugu ca Tanzania carabimye inzira nubwo baremye imigumuko muri Tanzania ntabwo bari ko bareregwa kanatsinda Tanzania n'u Burundi ibyo baramaze kubicikanda. Twari rusanzwe tuzi yuko mu Kirundi bavuga ko ibuye riserutse ritabarikisha isuka. Rero muri Kongo magingo aya intambara ziracabandanya haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu. Nkunda nakubwiye na update iraho nakumbure mu gace bitanzibira basanzwe bakurikirana ibi bikorera ku butaka bwa Kongo mu gace bitanzibira kuva vendredi le 7 niba ntihenze bariko basubira kugerageza kuraba yuko bahashira abagwanyi. Apana bagerageza bariko bagerageza kwegereza abagwanyi kugira ngo barabe ko basubira kugira iki kugabaye ibitero barabe ko inzira bashobora kuyisubiza. Hanje ndakwibutsa yuko nzibira ni point très stratégique kuri zino nyeshamba kuko zozo zitaginga kwinjira bita muri Shabunda kuja kuraba yuko baja kwibayo ubutare naho nyene. Usanzwe uzi yuko basanzwe bafise na izine nubwo bamaze iminsi bariko barayituritse bayirasa cyane hano hafi yi territoire ni muri territoire ya Mwenga bien sûr aho bita ni izine yitwa ni hingiro yitwa Twangiza mining bisanzwe ari rihingura ubutare baba bivye bakabukuraho bwamaze kuba produit fini. Ari urumva bakomeje kuya provision vraiment. Mugabo rero iyi nzibira wumva iyi nzibira nibaza yuko mu bice bizoba intibagiranwa mu mateka ya zino nyeshamba z'u Rwanda bere bien nzibira isanzwe irimo. Bare bakoze ibishoboka kugira ngo nzibira bayifate baratanga amafaranga batanga ibitagenda baragura bamwe
mu ndongozi zikomeye jodibye za leta ya Kongo zirabibafasha nzibira barayishikamwo mugabo uburyo bayibugaraniyemwo simvuze bayibasohoyemwo barayibugaraniyemwo hama barimwe bose barabiciramo kabisa barabahonderayo ku buryo banashaka n'uwarashaje ndaransinyema wa M23 wo bitwa bya Mungu yaguye muri nzibira n'abandi benshi ivyuma zino nyishamba zari zise vy'ubwirinzi byakingira ijya twangiza mining byakingira n'igisagara ca Bukavu byose byahiriye hajya nyene muri nzibira abasirikare barenga 3,000 bari bavuye muri training ngo bagiye kubemplanta muri nzibira bose niyo baguye donc urumva yuko nzibira ni agace mu by'ukuri kintibagiranwa mu mateka zino nyishamba z'u Rwanda so rero kubutaka bwa Kongo intambara ziracabandanya si tivebye turashobora no gusimbira muri za Nord Kivu za Masisi za Warikare tusa intambara ziracabandanya mugabo je cyo nkunze kuvuga ni giki biragoye yuko umuroberi agwanya leta ngayitsinde ni gake aba rero bobo rekana bite kari kirobero kiri professionnel kubera ko bari bafise appui isumba y'igihugu kuko mu mateka y'isi twari bwabo n'umuroberi afise indege drone afise Sukhoi twayibonye ngako kunyeshamba z'u Rwanda mugabo ubu leta yakunga yaramaze kubifata mu minwe yaramaze kumenya urukino rwarigo yaramaze kumenya imikenyo ryariyo twarabonye aho buce bwinshi bari bafise babo bakuyemwo twarabonye aho ibikoresho bitandukanye babibatse twarabonye aho na zino nyishamba City Vebye ubwazo ziko ziri reportinga hano kumenyesha yuko mu ndwi zibiri gusa ziheze haramaze kwishikana abagwanye barenga 4,000 abishikanye n'abafate ku rugamba bose barimwe umva yuko nabo bacitse intege so rero badutahure ntabwo duhenga amatwi bw'inkuru tuzishikiriza uko ziba ziri uko twazironse kukaba nkako yaba twohenga amane twanavuga yuko nawazendo bapfuye ivyo ntabyo twovuga mugabo baraguye ku mirongo y'urugamba n'abafoto turatenga ama groupe yacu WhatsApp tekana ko nabo bapfuye nimwe navuga mu kirundi ko bayamaze ko atawakuriza itamujya kandi noneho ntabwo bariko barabahana bariko baragwana iyo mu Rwanda rero n'umuntu hamukubita ingumi nawe akagutera umugere ivyo c'est normal bon ngerageje ku kamvuga ati à mon avis aho ngeze ibyumviro byo wanje nkurikije kujambo hareze kuvuga nti hari habishikanye barenga 4,000 hakaba intambara ikaba yarimutse ikava muri Kongo ariko idaheze ikimikira muri Tanzania navuze ati à mon avis nari nzi yuko intambara ishobora guhagarara muri Kongo ikabandanyiriza aho bayitumbereje none urambwiye ngo intambara ntiyiteze guhagarara tubitahure gute ni ibintu bo none wewe antukura kijijwe ndabizi urasenga wavutse uziko turi mu ntambara y'ikibi n'iciza kandi aziko mu byo wizera ntabwo shetani azokwigera yihana rero tanki shetani atari yihana ntibikunda ko ijya ntambara ishobora guhera rega ajya n'amadayimoni donc uvuga ati mu gihe perezida Kagame mbabaye ndavuge mu izina akiri umukomisiyoneri wa bya bihugu rutura intambara ntiri guhagarara reka ndabigusobanurire neza Kagame ataraba umukuru w'igihugu izi ntambara zari zihari sibyo Kagame nubwo yopfa izi ntambara zizobandanya uti kubera iki twarerekanye mu biganiro byacu iyo zino ntambara ziko zirava zano mu karere kacu zirafise inkomoko ku kintu bita Empire Hima bagomba gushira hano mu karere muganda kumenyesha yuko ku buronzi bwanje izi ntambara zigamije gusubiza Afrika yose mu buretwa bw'abazungu donc mu bukoroni bw'abazungu babihereye hehe hano muri East Africa burya nubwo wanashaka East Africa yose yotwagwa n'abahima nkuko babyifuza ntambara ntizo bazihetse baca bakenera gukwegera ko burya bundi buhugu butari muri East Africa baguma bashaka ko nabwo buza gutwagwa n'abahima donc abahima ils se croient fils aîné
y'ibi bihugu by'abarengera niko biyumva niko babibona nako bagomba kwifata baje nabo nta ciza baturondere bibirazwi twarabikanye mu kiganiro cy'ubuheze nous sommes obligés de nous combattre turi muri obligation yo kugwana kuko nitwabareka ngo turabatsinze muri Kongo baduca batanguza ahandi none mu wundi twabatsinze voilà que batanguye muri Kongo twabatsinda ntibazobura ahandi bamenera kuko bajya bagwanisha amayeri nta nguvu bafise iki mpunze kukivuga inguvu z'umubiri inguvu za gisirikare ntazo bafise wapi na c'est vrai bikoresho barabibahereza bakabakoresha ama training mugabo inguvu zabo za mbere nugucanishamwo abene gihugu izo nguvu za mbere afise iyo bacanishije abene gihugu mu gihugu runaka bigakunda aho barahashinga imizi kandi intambara kabisa gasutama ukibaza ko intambara ifise novuga inkomoko zikomeye cyane gusumba mugabo abari intambara zigamije kugira iki gusenya ijya amareta bashireho amareta yabo abagamburukira rero kuba muri Kongo biruko biri nubwo muri Kongo vyohera bajya ntibanogego wapi kandi ndanakwibutse yuko hari abanyarwanda bari mu buhungiro nabo bakeneye gutaha ahantu tuje ngaho dusiye bwose mu Rwanda intambara yaraheze nta cemezo na kimwe cyuko intambara mu Rwanda yaheze ndagwa karo kare très simple pardon hano wacu mu Burundi ndashobora kuvuga ko intambara yaheze mu Burundi ndashobora kuvuga ko intambara yaheze uti kubera iki imigwi yari ihanganye ndavuga Paripeutu FNL CNDD-FDD contre leta yari hari y'abaporona baragiye Arusha baragiranira amasezerano y'ingene bose bagomba kubana mu gihugu iyo ayo masezerano bakoranye niyatumye uburundi turi abo turi ubu bivuze ngo nk'umuntu yo nangakaro kari direct kuri Radio Tabara Radio Tabara ni kirobe kigwanya baro leta y'Uburundi mugabo gihuri abari kwisonga ryaco n'abanirotike n'abatutsi bivuze ngo iyo Radio Tabara igiye kugwanywa kubera amasezerano y'Arusha ija kugwanywa n'igisirikare cy'u Burundi kirimwo bose abahutu abatutsi abatwa Radio Tabara ubuyotera Burundi yo kwivunwa na ca gisirikare kirimwo bose abahutu abatutsi abatwa mugabo mu Rwanda ego barakuse kudeta bafata igihugu ku muheto mugabo abo bari bahanganye ntabwo ntibasinye twebwe muratunesheje turemiye turicara turagiziki barahunze wumve ko nabo bakeneye guhunguka bakeneye gutaha iwabo uko byogenda kose peu importe imyaka bizofata bategerezwa kuzosubira iwabo ku neza canke ku nabi ni ukuvuga Kagame atabahe ibiganiro ngo baganire batahe bazorondera nayo nguvu za gisirikare baje kurasa u Rwanda basubire muhiri wabo nuko bimeze urakoze cyane reka ndagushimiye cyane ku mwanya uduhaye kudusigura bino bintu ndagushimiye nanje umutangazamakuru yego reka nshimira cyane byimva mutima bamwe bama badukurikirana uko bukene uko bwije badahengeshanya kudushigikira kuduha ibyumviro byabo no kubaza no kuri bamwe babaza ibibazo ndababwira ati commentaire hano kibanza babasigiye kugira ngo dushobore kuba yagiramo nk'abakunzi RMC Bentare nko musanze mubizi ari kumwe n'umusesanguzi muri studio zacu reka ndababwire ko ari aho ubutaha mu bindi biganiro sobanukirwa umenye itunga ryaranze ihanga ry'abarundi yaga uyagire aba